Ndabaramutse n'abana ikaze mwese abanywanyi bacu maburiko murabana natwe mu makuru n'ibiganiro vya misi yose tuba turiko turabashikiriza. Uyu ni umwanya w'amakuru agezweko ariko aravugwa cane ga mu gihugu c'u Burundi. Turaza kubabwira amakuru avugwa mu mutekano, hari inkuru zivugwa muri politike ndetse n'ibindi vyose biriko biragarukwa ko mu bisata bitandukanye, vyose turabitohoza tukabibashikiriza ngaha ku mboneshakure yacu kandi yanyu ya ICTV, mboneshakure imwe rudende bashikiriza amakuru ibiganiro biba bigezweko bivugwa irya nino. Tuyatangurire kuri ino nkuru iciye ku masonga mu ntara ya Kirundo kuri uno wa kabiri igenekerezo rya 24 Rusama 2022 niho hahimbazwa umunsi wa Afrika wahariwe gufungurira abana. Ibirori bikaba vyahimbarijwe ku ishure shingiro rya Kibonde ni muri komine Busoni, bitewe iteka n'umutambukanyi w'umukuru w'igihugu c'u Burundi Angeline Ndayishimiye, harikejwe n'umushikiranganje w'indero, umushikiranganje wo gufatana munda n'umushikiranganje wo kwivuna abansi no gushigikira abahoze ku rugamba. Abo bose akaba ari abategetsi bari bateye iteka ivyo birori. Mw'ijambo ry'ikaze ryashikirijwe na buramatari w'intara Albert Hatungimana, akaba yamenyesheje ko umugambi wo gufungurira abana mu mashure waje hageze, kuko ubu umurindi w'abana baheba amashure mu ntara wagabanutse ku rugero rushimishije, kandi ko n'umwimbu wiyongereye kuri abo bana bakaburirwa ku mashure. Mw'ijambo ryiwe umutambukanyi w'umukuru w'igihugu arashima utwigoro tutari duke tumaze gukorwa na leta y'u Burundi n'abasanzwe bayishigikira mu gufata mu mugongo umugambi wo gufungurira abana ku mashure. Akaba amenyesha ko naho biruko intambwe ikiri ndende kugira ngo abana bose bo mu mashure shingiro bashobore gushigikirwa n'uwo mugambi. Akaba yabandanije amenyesha ko abana bafungurirwa ku mashure muri kino gihe bashika 670, mu gihe abakeneye gupfungurirwa ari abana bangana n'imiliyoni 2,800,000. Tutandukire tuve kuri urwo rugendo rw'umukuru w'igihugu rw'umutambukanyi w'umukuru w'igihugu, tugaruke mu birabana n'ibivugwa mu vy'ubutunzi. Hari amahera yinjira mu kigega ca leta aterekanwa hageze gutanga icegeranyo. Bamwe rero mu bashinga amateka babona ko bidatahuritse kuba amahera yinjiye mu kigega ca leta bivuye ku ngabo z'u Burundi ziri kugarukana amahoro muri Somalia na Centrafrique atari mu cegeranyo c'amahera yinjiye mu kigega ca leta mu mwaka w'ibihumbi 2020 na 2021. Yakoze bakibaza aho ayo mahera ari. Hampande yayo bakaba bavuga ko kandi abo basirikare impembo ibashikira mu mahera y'amarundi, kandi yatanzwe mu mahera y'agaciro hategerezwa kuboneka ayarenze ko kuko avunjishirizwa muri BRB. Bakaba bavuga kandi ko hari amahera Uburundi bwinjiza avuye ku bigwanisho bwakotewe atana hamwe aboneka muri ico cegeranyo. Domitien Ndeho kubwayo aramutswe ubushikiranganje mu vyo bujejwe harimwo kigega ca leta, yishura ko vyose atari ivyo gutangazwa. Akabasaba ko umushinga amateka yoba abikeneye yomwegera akabimwereka, ariko akabigira ibanga. Hari kuri uyu wa 23 Rusama 2022 mu nama nshinga amateka aho hariko higwa integuro amahera yinjiye n'ayasohotse mu mwaka wa 2020 na 2021. Integuro yemejwe ku bice birenga 75%, naho hagaragaye ivyo bihaze. Mu bindi biriko biravugwa cane, tugaruke kubirabana n'ipfungwa ry'abantu bafashwe, abavurwa ko bari bagisibije mu kwiba ndetse no kunyuruza 8 bakaba bafashwe. Akagwi k'abantu 8 bagirizwa ubusuma harimwo abapolisi 3 n'umusirikare 1 bari mu minwe y'igipolisi c'u Burundi, aho bagirizwa ubukozi bw'ikibi butandukanye bumaze iminsi buba harimwo ukunyuruza abantu hamwe n'ubusuma, kuko vyashikirijwe na Petero Nkurikiye avugira ubushikiranganje bujejwe intwaro hagati mu gihugu, iterambere rusange n'umutekano. Amenyesha ko abo bagirizwa ubwo bubegito bakoresha kunyuruza abantu, bakabasaba amahera mu nyuma bakabarekura, abandi bakabatera ubwoba, ndetse ngo hari nabo bagiriza yuko
bivye bakababwira ngo basubize amahera bitwaje yuko bakora mu bajejwe umutekano. Abo bagirizwa bakaba bafashwe ku magenekerezo ya 17 ya 18 rya 20 Rusama mwaka 2022 nkuko abivuga Pierre Nkurikiye ngo hari abahura biyita abakomiseri abandi bakabesha ko bafise amagarade akomeye mu gipolisi. Pierre Nkurikiye akabatera ivyatsi ico gikorwa kibi kuko gicafuza abapolisi n'abasirikare basanzwe barajwe inshinga no gucunga umutekano w'abantu n'ivyabo. Ikindi nuko amenyesha ko ubwo busuma ataho buhuriye na bamwe baheruka kwambura umurwizatunga imiliyoni 200 izuba riva mu gisagara ca Bujumbura, abo ngo bo baracarondegwa. Tukiri ko turavuga ku zindi nkuru ziriko ziravugwa cane ngaha mu gihugu c'u Burundi. Kuva ivyo bintu bikiba muri PD twaciye dusaba ubutungane, twaciye dusaba umukuru w'igihugu kugira wenyene ku giti ciwe afate ico kibazo mu minwe, kuko vyaragaragara yuko mu bantu babikoze harimo abantu bari bazwi nk'abantu bakorera ubutegetsi kandi bashaka bamwe bari no mu nzego z'ubutegetsi bwa CNDD-FDD. Twahavuye rero twandika ikete kugira tumusabe ko yofata wenyene ku giti ciwe mu minwe ico kibazo, atanga itegeko kugira ubutungane bukore budahusha, bushira habona abakoze iryo bara, abatosekaje demokrasi, abagandaguye umukuru w'umugambwe umwe mu migambwe yari kiraharanira ko umukuru w'igihugu atohirahira ngo aharanire ikingo ca gatatu adafise ku burenganzira hisunzwe amasezerano y'Arusha eka n'ibwiza shingiro ryakomokako. Rero kuva ico gihe n'ubu vyarabonetse yuko vyabakamizwe n'ingoma. Iyo bibaye akamizwe n'ingoma rero muca mwumva namwe mu gihe bizwi yuko ivy'agateka kazina muntu arivyo bashira imbere kugira kubahirizwe, yuko kubaho kw'imigambwe birekuriwe n'amategeko y'Uburundi yose agenga igihugu cacu. Bigatangaza yo gushika kuri uno munota ko ata na kimwe kirakorwa. Ivyo rero bigaca vyerekana ubutegetsi bwa Nkurunziza bwagize uruhara ntangere rugaragara mw'igandagurwa rya Zediferuzi. Naho biruko rero Zediferuzi barashoboye kumwica, mugabo ivyiyumviro yaharanira vyagumye ari vya bindi nyene. Tukagira tuti rero naho biruko onye n'ubu tubandanya twishuza ubutungane ko bwokora amatohoza shika kugira uwagandaguye Zedi ahanwe, kandi ahanwe ku giti ciwe, kandi ahabanje kuba batohoza nabo bose boba baragize uruhare kuri ico gikorwa kigayitse bakubitswe intahe mu gahanga. Mugabo kandi nashaka menyesha abarundi n'amakungu yuko twebwe muri PDS Rwanda turiteguriye gushinga urubanza mu nzego mpuzamakungu, zo zirafise uburyo zizobicishamwo kugira ayo matoza atangure kandi ashike ku kintu c'uwagandaguye Zediferuzi n'abamutumiye. Tuje mu bumanuko bw'igihugu, ibirori vyo guhimbaza isabukuru igira gatatu umugambwe CNL wari watunganije byaraburabujwe kuri w'Imana igenekerezo rya 22 muri komine Kibago mu ntara ya Makamba. Musitanteri w'iyo komine yavyanse asigura ko ivyo bikorwa vyitabwe n'abandi banywanyi bo mu yandi makomine. N'inkuru ya Raure Nkengurutse. Nkuko bivugwa n'abarongoye umugambwe Senere, ivyo birori vyari vyateguye gukorerwa ku mutumba wa Kigaza, zone Dunga ya komine Kayogoro. Mu vyarahungabanijwe na musitanteri w'iyo komine, abitumye umunyamabanga ntayegayezwa wiwe hamwe na komiseri arongoye igipolisi muri iyo komine ya Kayogoro. Abagize umugwi utegura urwo rubanza ngo bagiye babona igipolisi kirongowe n'abo bategetsi kibashwaramwo kibategeka guhagarika ibikorwa barimwo. Babajije Antoine Ndayiregije arongoye iyo komine ngo yabasiguye ko uruhusha rwari rwemerewe abari muri uwo mugambwe ariko baba muri iyo komine gusa, ngo ko rero ngo bidakunda kubera harimwo n'abavuka mu zindi komine. Abo barongoye Senere bakavuga ko batumva ingene musitanteri Antoine Ndayiragije yovuga ko hajemwo n'abavuka mu zindi komine mu gihe babimenyesha atigeze agira icavuze kuri ivyo. Vyongeye ngo abari baje n'indongozi zatumiwe mu makomine yo muri Makamba, naho nyene ngo hari haje bake cane. Aho ngo musitanteri Antoine Ndayiragije akavuga ko n'urongoye umugambwe ku rwego rw'intara atari kuhashika.
ibyo bakabifata nk'ivyitwazo kugira abasesaguze kuko ngo yanse nuko ibinyobwa bari bitegekanije ko bavyihereza. Bamwe mu ndongozi za senere bakavuga ko ahubwo ari ubwoba bw'abarongoye komine Kayogoro kuko ngo hari hitavye abantu isinzi kandi bamwe mu bari mu mugambwe CNDD-FDD ngo bari baterereye kugira ubwo rubanza rugende neza. Tubamenyeshe ko iburabuzwa nk'iryo ryagombye gukorwa muri komine Nyanzarake kwigenekerezo ry'umunani uku kwezi, aho urongoye umugambwe senere ku rwego rw'igihugu Agatogwasa yari yaje kuhimbariza muri iyo komine ku rwego rw'intara. Imbonerakurengo zikaba zararanduye ibitoke vyari vyatewe ku mabarabara zinashira ivyuma biduza amajwi hafi y'ikibuga c'umupira ca Nyanzarake ahari ko habera urwo rubanza mu ntumbero yo kurutoba. Abarongoye senere ariko bagashima ingene komiseri arongoye igipolisi mu ntara ya Makamba Emmanuel Maniriyo hamwe n'urongoye igipolisi muri iyo komine bavyifashemwo mu gutesha akagwi kariko kagomba gutoba urwo rubanza. Amakuru twabateguriye tuyabandanirize ku myidogo mu basirikare b'u Burundi bo muri batayo ya 631 bari bagiye kugarukana amahoro muri Somalia mu rwego rwa ATMIS. Bariko baragomborwa mu gihe baheraniwe amafaranga y'agashirukabute ka ATMIS k'amezi 10. Abo basirikare basaba ubumwe bwa Afrika kubishuriza n'inkuru ya Edi Claude Ninahazwe. Abasirikare bo muri batayo 661 abambere batanguye gushika ku kibuga c'indege ca Bujumbura ku gatandatu uheze itariki ya 21 z'ukwezi kwa gatanu. Bitekanijwe ko bazoheza kugomborwa itariki ya 9 z'ukwezi kwa ruheshi buca dutangura. Barenga abasirikare 1600 bakaba baheraniwe amezi 10 y'agashirukabute ka ATMIS yahoze yitwa AMISOM. Abasirikare bavuga ko batumva ingene boheranirwa amezi 10 abasirikare bava mu bindi bihugu bahora bari kumwe mu rwego rw'ubumwe bwa Afrika ATMIS badaheraniwe. Basaba abarongoye igisirikare c'u Burundi n'ubumwe bwa Afrika gutanga umuco. Biragoye ko boza guca umukate w'umwaka ugataha amezi 10 ikintu gihambaye maze umwaka mu gahinga gataha atashitahanye kuko tubajije mu Bakenya Abaganda bose amahera aza neza none Burundi bufise ikibazo nyakaki. Turasaba ishirahamwe ryayo ni Africaine natanga umuco abafise ijwi rigera kure mutubarize ni Africaine ATMIS. Abarongoye abasirikare bariko baragomborwa bababwiye ko naho ku makonte yabo atamafaranga ariko ko bashobora gusaba ingurane mu kigega cyo kuziganya no kugurana na Sekadem kugira bashobore kuronka itike ryo kubashikana iwabo kuramutsa imiryango. Abo basirikare bavuga ko gusaba ingurane muri ico kigega aricyo kimwe no kwimena amaso ivyo bita muri Gifaransa Banque Lambert. Ivyo babivuga bafatiye ku ngurane ico kigega kibaha imbere yuko bagenda mu gihugu ca Somalia. Uko amafaranga yo kwishura ateba kuboneka niko n'inyungu kubera ibihano vyo kutariha kugihe ziba umurengera kandi zikaja kugatwe k'umusirikare uwo nawe uguteba kuronka ako gacirukabute bitaba vyamuvuyeko. Kiretse abasirikare bibatayo za 661 bariko baragomborwa baheraniwe amezi 10 abagombowe imbere yabo bo muri batayo ya 57 58 59 bagombowe mu kwezi kwa11 umwaka uheze baracaheraniwe nabo amezi 5. Abo muri batayo za 62 na 64 nabo baheraniwe amezi 7. Abakuva baja aho muri Somalia akabatani faranga na rimwe barabona ku makonte yabo. Radio Inzamba gateka kawe nitwashoboye kuronka Colonel Floribert Biyereke avugira igisirikare c'u Burundi ngo agire icashikirije kuri iyo myidogo yabo basirikare.